kuri kurabivuga ati umunezero abantu bose nicabujije ko abantu bandika ko wapfuye BEL CHRIS. Benish. Agize dogre yo gupfa no abasanga ntigana ntagikoze kuko ibintu byose byo gukora hageze kuri dogre cyane bari baguhambiye ga BEL CHRIS gasha abantu bashaka kubyaza ibintu umusaruro byaza umuntu umusaruro just abantu baciye ubwenge man abantu baciye ubwenge baronde from just barabati none ubu niwe hay umuntu hari trend niwe umuntu agezweho niwe umuntu afise visibility abo ati nuyu reka rero tumugirira kaka kantu kosa nina gaposta kuri page yanje iraza kuduga bayagize amafoto ndi bashize mu montage ndi ngo ndi mu myumbati ranva ndihorera ubu naho bagize ivyo sivyo ubu naho bangize ibintu byinshi baposta ngo ndi kumbwa BEL CHRIS ngo bamugize imbwa bamugize impene bamugize ntubabare ngo BEL CHRIS yapfuye ahubwo babara apwenda mu mari iki kabisa kuri TV online ikurikiranwa cyane ukabuza ati BEL CHRIS namukora iki atoja mu kiganiro cyane muganda afise guposta inkuru yiwe aha ndafise aso indirimbo kuyiposta aha kuri page yanje kuyiposta aha ati none haye ko yarapfuye ntaramuposta est-ce no shimiwe gute no nina poster urufu gwiwe gusa birashitse Imana irakutwatse uragiye wewe baze ko kumaze kuri wawe bizemeze bifuza ko ribande bazotwatse yawe yani mfuza ko monani horira ndake sinegwanda nabago ne koma navyo sari yari mwaje muzo mpamba muri fest gang hejuru ndake bifuza ko ndazotwatse ndugu yawe ga BEL CHRIS fizo na sad nifuza ko fizo sad bi narolilo eko nipo bo batatu eko kuko jeno rero umuntu yakoze fana kandi bazi kiyagiye kuba sometime fizo wasanga ari mu video ya Rollo bakorana kenshi kiniki na Salbi n'umuntu bako no munyakanyosha wacu fresh kandi ari mu bantu bagwandira umuziki cyane rero abo bantu batatu ndifuza ko wabari kusanduku ryanje jeno nzora pa gospel like azicaye na Yesu ndagufana fana Yesu urankunda je umwana umwana nico mwana wawe nige ntawe nari naratawe urakunda dawe ni indirimbo yawe ni tubona yanditse ko mugabo mu kuririmba uvuga just nova ko ni indirimbo ijanye n'imbeho ego abona ahatswe hari biko biraba kweri ngari n'umuhero just izuba rirakubita hanze izuba rigakubita hafu winjiye mu nzu mbe gacikwije kubande n'ibindi ndavuga ati rako yakonza abajene benshi muri abati connecta fresh ndazi ivyo barimo ndabakubita mwa mvichaka nda vuzi radio nda atagodio nda yo yes ariko muri clip turabona muri piscine uri kumwe n'abakobwa benshi abigeme fata gisusu nda kubita ese kubita ko gisusu ukubita BEL CHRIS umusoma namurishe fresh kubita uko nshaka ni indirimbo ikuriye kukumvirizwa abantu b'imyaka ingahe wari wese n'umwana muto afise kuyumviriza mugabo iraza gufasha cyane kumenya ati ndabigenza gute uko yamvuga ati malova misu ufata taxi malova rutonda kubita saxi nyaruka ndaguha umudodo tebuka witoye umupo do tuzijipo simbira ko nkwicara muri po mama we Bonjour mesdames et messieurs, le fond de Buja Flavor, this is Tip Media, channel produce for this industry of Buja Flavor, check out kuri channel dukingurukira Imana hamadusura dukingurukira bwa kunzi ba Step Media 257 wherever you want akunda cyane kandi big up sana kuri support mutwereka birashika cyane ku mutima kuri support mutwereka kuko bituma tukora ibiganiro bimeze neza cyane tubarondera ibintu biri ku mwanya biri update ndakubwira ati vya bindi nyene mwamwifuza guhabwa nyene yes ni wa muhungu wanyu yes ni Beni kuri micro band camera ni sike professional wa cameraman wanyata adahengeshanya mu kwita ku biti no kumabuye kugira ngo image zimere neza cyane kugira ati tuko turasitinga kamera birashobora kudutwara iminota 30 ndi kumwe n'umutumire nkunda cyane n'umuntu nubaha cyane umuntu abantu bakunda cyane yes n'umuntu akubwira ati ku byose akubwira ati jewe ni BEL CHRIS nshobora kuba nambarira amamiliyari ariko abantu ntibavyumva ko rikino n'abarundi batemera yuko BEL CHRIS ashobora yuko yakoresha amafaranga menshi cyane mu kwambika mu buri wiwe yes katuma umwanya BEL CHRIS baramutse hanyuma cyo tumenya ni byinshi cyane tugiye kumubaza apropos y'indirimbo yiwe ariko gushira ku rubuga rwa YouTube ni BEL CHRIS akubwira ati
BEL CHRIS bite bro? Yo, what's up, my people? Uraza neza. BEL CHRIS first rapper right here. Festi gang. Amahoro urahejije presentation rero. Happy ni ndende sana aho nagize Akantu gatoyi gusa. Presentation bimeze gute? Yo, what's up, my people? Boy BEL CHRIS first rapper sigo FBLF chitin boy festi gang festi them. Festi gang. Festi gang. AKA umuririmbyi wa mbere yambara amafaranga menshi cyane. BEL CHRIS first rapper, CEO of Festi gang. Yeah. Bro, vipi sasa? Cool. Amakuru mizi bro. Safi tu. Afu dorukana kera maji. Aizigiye bro. Aizigiye. Afu ko duhuye man style za urakunda guhindura sana. Ni giste ngene gushitsa ibyo namamvuga cyane gushitsa. Kugira ibibere na jewe. Ibiranye na brand yanjye. Kuko jari ikintu ndakigize baca bantwenga. Mwagize undi ma artist bari wese batashobora kumutwenga. Bikadutangaza nka twebwe tubarondera kugira ngo tumenye makuru yanyu kubera iki BEL CHRIS we aguma yambarira ibintu bizimbye kandi tuzi ko ibintu byazimbye. Mbona uvuga yuko kwambara n'ibintu nitaho cyane kubera ko ndazi umuntu artist cyangwa umustar ni ikintu wategereza gushira imbere kubera ko kija imbere y'ibindi byinshi kubera ko kwambara ni biraza gutuma mufana abona look no munsi indi look no munsi kuko nimba no musabye kwa Fizu ukabona si look mu mutwe ejo karaba afisi ya indi mu mutwe ya ukuntu badegute me uravye kwa BEL CHRIS ukabona afisi look mu mutwe je yahinduye hirya je yahinduye cyangwa artist wese yahinduye uza gusanga ari fresh kwera ko uza kumugumiza kamaso kabisa. That's why nkubu ndi home mu nzu ndambara ni mpamvu natevye mbona ebana style nambaye ni fresh karavuga tahaje nkasohoka nza kunganya na Fizu cyangwa se je like now the compete kanambare ya indi nabika kuri bonane vyome vyumye hama indi mizigo nzotuma ko bazoguma bazanye n'isumbi rya kabisa. Style ngene kaza sikenda zarayibona kaza zika kamera 4 kidesign kimeze neza cyane. Yes, uri BEL CHRIS akubwira yuko byashobora ko byamutwaye mwanya kugira ngo achuzinge like amenye ibintu ashobora kuba yambaye. BEL CHRIS cyo kirato muti kiratumengana gishasha cyane sanzwe menyere kuri BEL CHRIS. Wapi bro. Shoes ni kali sana. Kwa kali ni kali lakini ni na model 3 asa. Ni bitatu. Usema model 3 asa. Kimwe kiguanga. Ni ofete ni bitatu. Bisuku nyene. Ofete hakuno shwa gukunda marke ikintu ugasanga baguze 2 cyangwa 3 kugira uzubikoreshe kenshi. Yeah. Biraye mashwa kukibona gacwati unani nakibonye hahandi sanga sivyo. Ufise marke zishika kuri 3 ukora mu kubikukora kubikunda cyane. Kuko ishwa kunda siko ya Luja Karkar ugasanga uraguze 3. Umuntu akoma yibaza ngo ni yindi nyene umujama yambaye rimwe. Pembeni acacira atari ku ruhande. Ikire kiguwa ngahe BEL CHRIS? Bro ni menshi. Je murabizi ntaho do compete mu kwambara ibe ni yindi nyene. Ni yindi nyene mu millioni nyene. Mu millioni. None mu byo wambaye kuri no munsi BEL CHRIS ikintu kwa kizimbye cyane par rapport y'ibindi mu byo BEL CHRIS yambaye no munsi n'ivya. Kintu cyo kizimbye. Kenshi akunda kuzimba ikirato. Birazimbye sana. Nje bigutwara amafaranga menshi cyane. Birakunda kuyantwara cyane. None ugiye kugira shopping BEL CHRIS ikintu kigutwara umwanya n'igiki? Navuga yuko je nk'ubu ubusingira shopping ngo nigire kenshi ndatuma umustiliste wanje kagenda kagura cyangwa hano yaheruka muri Kenya gutora imizigo kugira indirimbo isohoke imizigo yashitse yashitse uno munsi hacahera iminsi indirimbo cyasohoka nashatse just tuje muri mood nziza ntushobora gusohora indirimbo udafise shopping yeah ntushobora gusohora indirimbo udafise shopping ya kaje shopping ndayama naho so indirimbo ntegezo kwanda fise kuko d'après ya musique ndasohoka nkaja ahantu habona n'abagenzi foko baguma babona nyene baguma kubona BEL CHRIS mu yindi shusho vyiza ko guma muri ya shusho nyene ngo motif ngo ntandi mo fise ngo nta camera nja ko ngo no foko umuntu nawe yo gutera surprise akubona nyene meze fresh kuko simise so umuntu mukubona na uziye kwitegura ushaka guposha habor witavye umuntu vuga ati uyu naho yo mbona meze uko nibisanzwe hakacaza undi muntu surprise me ukakuna kubonye ntuza kumusigura ngo urumva ngo sinimande ya camera ngo no foko guma waka kabisa umuri smart cyane yes ariko abantu bakavuga menshi ati BEL CHRIS bijya binavuga ngo sivyo BEL CHRIS nta millioni yo yambarira ni vya bindi tunyene bashaka kwibranding ambwa kurundi ruhande iyo duhuye na BEL CHRIS tumubona mu yindi shusho bikagaragara yuko ivyavuga bari vyo bo je novuga yuko hakira abantu bashoda tahura tuvuze benshi baravuga ngo ngumva ngo sumu millionnaire nta millioni afise ntaki okay poa
ariko umumiliyoneri ni iki? Umumiliyoneri n'umuntu amaze afise umuliyoni. Nico bisigura umumiliyoneri. N'umuntu afise umuliyoni kuri konti. Umwe kuri konti canke ahantu kanaka. Bisigura ko ayitwa umumiliyoneri. BEL CHRIS Ribiki. Best gang niba ata miliyoni urimwo. Sindi umumiliyoneri. Maga nimba urimwo. Mugiconze ico intebe imwe yonyene irarenza umuliyoni. Kure niyo kubazizi. Intebe imwe yonyene muri Fest gang irarenza umuliyoni. Hakaba ari intebe zirenga 6 canke 10. Kabisa. Hari intebe zo muri Sado Bote, hari intebe zo muri Verni, hari intebe zo muri Sado Coiffure, hari intebe z'abakiriya bicarako. Intebe imwe yonyene irarenza umuliyoni. Kese kwa izini ziri munsi y'ayo mafaranga, mugabo imwe yonyene irarenza umuliyoni. Kabisa. Hasindaba n'ibindi n'ibiki ntiwe ndavuga. Ndagusanga ndiko ndavuga ibintu gacusanga ntako babitahura. Je ico nikyo nakoze kugira nerekane d'abord. Babone brand ico bijana, babona ati atuka naho avuga ibi bintu. Tukavyanga. Bya bintu nivyo. Ndashika ikintu abantu babonesha n'amaso bavuga ati turabibona. Kuri konte navyo bazi. Mu munzi wanje navyo bazi, mu mfuka ibigira navyo bazi. Ariko projet irahari ya First Gang. Of course. Ndasiguriki nashatse ikintu babonesha amaso mugi ibintu ntavyo baramenya. Kabisa. Kabisa. Guys, yoni BEL CHRIS akubwira ati nagombye kugiye kwerekana abantu yuko bijya bintu bavuga yuko je nafise amamiliyoni babitahure yuko singomba kuyabereka kuri konti ndabereka mu bikorwa just ndakuri ikintu kiri amazing hama wowe ukacuza ukajejinga rero kamenya ati y'amafaranga BEL CHRIS ego. Yes, mugandi kibazo cyarifuza kubaza BEL CHRIS kwinjira neza mu kiganiro ni indirimbo yawe ni tubona yanditse ko mugabo mu kuririmba uvuga just nova ko ni indirimbo ijanye n'imbeho ego abona ahatswe ari biko biraba kweri ngari n'umuhero just izuba rirakubita hanze izuba rigakubita hapo winjiye mu nzu mbe gacikwije kubande n'ibindi biki ndavuga ati rako yakonze abajene benshi muri abati connecta fresh ndazi je barimo bari imbeho irabarembeje bararyamye kabisa karonda abahindirimbo ibaho ubushuyi ijana n'ibihe barimo ibafasha ndabakubita mwa numva icaka nda mvuzi radio nda atagodio nda yo mama we yes BEL CHRIS ariko tugaragaje kumva twumva iryo jwi ukoresha mengana ry'umukobwa sijumuhungu muti ariko nje niko ndaririmba kana muri niwe la nje navyiririmbiye biki beshi baza kwa mukobwa ari ndirimba ariko navyiririmba ariko vyo wanye ukunze kugira abakobwa kenshi BEL CHRIS iyo umukobwa atsitaye canke musisimuye ukamukora nkuko ngaho ngo benico ngo siviza kugira ngo kunkanga ngo kandi urakunda kunkanga urazi kunciye umutima ni ibintu byo gukangana ibintu byo kusisimura umuntu ya niyo mpamvu wacushimare kubiririmba rero ariko ubiririmba umuhungu nabikoresha mu kubivuga kujya uvuga ngo waririmbiye abahungu kenshi ngo imbeho iri kuri bakubita canke waririmbiye n'abakobwa bose naririmbiye bose kubera ko yaba umukobwa yaba umuhungu imbeho irabakubita kandi n'abajeni mariye imbeho irabakubita n'abantu bamaze igihe bubatse imbeho irabakubita amakapo imbeho irabakubita rero indirimbo irabafasha tu couple imbeho irabakubita amakapo indirimbo gashibafasha yes ariko muri clip turabona muri piscine uri kumwe n'abakobwa benshi abigeme fata igisusu nda kubita ese kubita ko gisusu ukubita BEL CHRIS umustoma namurishe fresh kubita uko nshaka yes twarabonye umenga bari benshi cyane biboneka ko umenga barakugoye cyane kugira baronke BEL CHRIS cyangwa byarakorekorera umustar bamavuga yuko twese turabizi umukobwa ngaha mu Burundi naho buri fizo naho burinde sikintu gifa korohera kugira gufa ku murongo that's why abakobwa baragoye kuronka bisigura kutegeza kubariha kandi neza tabarishe ntibaza urinze baza naho haza abandi b'uburofa naho nyene naho haza b'uburofa umukobwa w'uburofa umwe wanyuma naho nyene utegeza kugira ico umuhaye kibagita ariko arakibona that's why naciye nkora ikintu bita hajya first video vixen queen video hajya kirahari muri project ya festival zose biriko bisigura iki nari mvuye mu slago ya hariya ndabona ukuntu biriko biramvuruga deje nabarisha amafaranga umwe agashika ngo ni mundire taxi angahe 2000 undi agashika haiza amasaha 3 15,000 undi agashika haiza amasaha 3 20,000 video yari twabiteguye ko itangura ma 9h du matin twenda kuyitorna hafi ma 22h video kwa abakobwa bagize amahotare iki abantu benshi baradukoshona
hari ibintu byinshi byavuruganye ntuzenya ko cameraman mu director yava USA kwa Isayi va USA novuga ko wamuri indege yavuye Etats-Unis novuga ko nacyo kintu je kenshi nishimira ndakunda gukora ikintu ndi nike abaponda bagacovuga ati wow ya muti bagomba nka madiri menshi n'abantu benshi bariko baramurondera kandi ya clip yawe gusa ego bakomeye bro bavuga ati none why ntuzenya John aragoma tujya na menshi why iki kandi tubona abandi bantu bakaze kandi bagize iki so rero novuga yuko ya muti vraiment much respect kuri we kubera ko arabizi handi yavuye USA aje gukora video yanje gusa urumva rero novuga yuko umukeneye ava yibaza ko azimbuza hava sanga yofuma guma korera hamwe yari karavuga uko uwo wundi no mu Burundi cyo nawe bisabitike indege so novuga yuko ronda namushimira kandi iza yari goye cyane yampaye umwanya wiwe afata fresh kuko je ndavye nk'ukuntu yayitanze cyane ndimo ndaramushimye cyane kabisa just ndakubwira ati ni BEL CHRIS indirimbo yiwe ku rubuga rw'iyo rwa YouTube ni indirimbo ikugira mu 2011 mu gitondo ariko ndabona biri bimeze neza cyane BEL CHRIS kurundi ruhande arabaremvyi bakora bajashika kuri urwo rwego wo ku ruhande rw'iwawe ubona gute vyakira gute bro je kintu meze mu buzima sinigira mba satisfied cyane n'ibintu vy'iwanje ego kwa je target Ufise si ya ma views but ndashima Imana ko yako sinini true views ntabwo ari fake views kandi je nshatse no gushikana 5 millions no zishikana naho yo bamwisaha imwe but ko nta system nimwe abantu bashikana ama millioni bakoresha je ntazi but ndafise byo medita ko nkavuga ati aya mafaranga nakoresha ibi ndafise kuyakoresha ibindi ha nk'umusaruro usumba with views kandi je target yanje nuko indirimbo ishikira abantu ejo muri quartier nkayumva everywhere nkaronka feedback z'abantu banyandika ati bana tuko turayumva iki niki kirabasazana nje byo biko biraba target si views no target si views ukugiye kurabya ndirimbo Facebook bana yapfuye gusohoka yari yuzuye ko abantu benshi bayipostinze kandi barayikunza ama challenge bampa bana bana barazambura ndakiri baradita urumva ko asarishije abaraho mu gisagara BEL CHRIS kurundi ruhande sinabasarishije barazita ariko bakisekiriza bakamenya ati umubiri ahasi ndaherekana ndo hivyo navuga yuko jewe songiri ku rwego rushimishije cyane ego ariko abandi bakavuga ati BEL CHRIS yarashaze kuvuga ibintu vy'ibiterasoni like ijya kwitwizi mu bundi buryo bwibanga cyane okay ubwo buryo bwibanga cyane ni bwumvera abanyebanga abameni banga ntibavuga ariko yishize ku mugaragaro okay ega en public ega abona ibintu byose birafise ama system yavyo kandi ni vyiza ko ibintu byose bimenya bene vyo ubu umuntu ashobora ati Benisho ati none wewe ati torazabi bya bintu bitano vyawe bwabo robe wantuma nabubuze kumba guhaye igiturire kugira ugurure barriere irenganire bwabo robe wantumye nabubuze mana ati rero tora yamera yawe abigire mu bantu wowe nawe uraza gutahura sasa mimi nikifanya nyimbo ya system ni message kuri beneyo wejya kriraza kugufasha muri mu vyawe nyene mu mbeho kandi sisi kosa kibi nuko nza gusarisha n'umwana aze kumva the reason cyo navuze ndakene kumenya feedback y'abantu kumbure wari kurataginga ubabwiye iyo ndirimbo ni giki kumbure bamaze kubwira ko yuba yarabafashije je navuga ko ndimo ni umuntu wari wese amaze gukura amaze gukura ni indirimbo ikuriye kukumvirizwa abantu b'imyaka ingahe wari wese n'umwana muto afise kuyumviriza ngabo iraza gufasha cyane kumenya ati ndabigenza gute kuko yamvuga ati malova miss ufata taxi malova rutonda kubita saxi nyaruka ndaguhumudo tebuka witoye mu do zijipo simbira ko nkwicara muri po mama we uramenya ati usto manze kumbwira ati shu ndi Benisho fata taxi ndagukumbuye urabye ko tambya fata bisi kuko you are star urumva amaze gushika ati bana ataraza mu ati bana nkumbuye ko ati rudo ndakubita saxi hirudo ndakubita saxi hama bati nyaruka ndaguha umudodo ingo ndaguha umudodo ndaguha umunyenga ati kandi ati tebuka witeye umupodo gite usa fresh ntumara amazi abamaze gushika cumi ati shushu washitse tuzi jipo simbira ko nkwicara muri po baheka sopo baba exe badakubita jipo baba exe wari CK cumi ati wenda wowe ntuzusubire no kundondera wowe ntuzi gukubita jipo naronse festi wapa na David yes BEL CHRIS izo ni inyigisho re uri kurigisha naje kuri YouTube bayirabe kabisa ni YouTube yitwa gute BEL CHRIS
BEL CHRIS konyene bagende kuri YouTube bayirabe kandi bagire subscribe n'ama like menshi n'ama share menshi kugira ngo like ibikorwa vyiwe message BEL CHRIS bayifuza gushikiriza abantu ni message n'ubutumwa byose ni bon buraba abantu bose ni kabisa iki naco twotahura benshi ana mu Burundi umuntu turakunda kugira ko dufise indero nyinshi iki ariko ni vyiza ko tuyigira kandi igihugu cacu kirafise uko basokuru bakituraze ni vyiza ko tugenderera ryacu ariko ni vyiza ko tugenderera ryacu mugabo tuvuga iciza n'ikibi umwana muto yakure azi iciza n'ikibi babona kera hari ibintu bavuga ngo wamwa ngo mwana wazi konda gukunda mwana wanje w'umukobwa uze wiyeranje nkuhagira umuhungu azokuja hejuru bakura bazi ivyo bisigura Mungu ni yamuja mu munsi bahagira system zo gukubita nta kibazo we yakuza ziti kizira ku muhungu anja hejuru paraka turashobora no kubigira umuhungu atari kuri hejuru araba system menshi rero ni vyiza ko umwana akura avuga ati iki tuzi jipo nkasindira ko nkucara kuri po nibi ati rero nzobikora cyangwa sinzobikora agakora ati ebana namakosi bibiri umuntu yaranyigishije indero inini ni nukunuku ugasanga umuvye ntavyamubwiye mwaje nkacambaho muri place y'abavyeyi bose kabisa ha umunezero abantu bose nyene ariko nk'uko ukura bivuga ati uhu umunezero abantu bose nicabujije ko abantu bandika ko wapfuye BEL CHRIS benish agize dogre yo gufa no abasanga ntigana ntagikoze ko ibintu byose byo gukora hageze kuri dogre cyane bari baguhambiye ga BEL CHRIS gasha abantu bashaka kuvyaza ibintu umusaruro kuvyaza umuntu umusaruro just abantu baciye ubwenge man abantu baciye ubwenge baronde from just barara bati none ubu niwe hari umuntu hari trend niwe umuntu agezweho niwe umuntu afise visibility abo ati nuyu reka rero tumugirira kaka kantu kosa nina gaposta kuri page yanje iraza kuduga nina gaposta kuri channel yanje iraza kuduga bagacha bigira uko kandi sigambira babigize ivyo abayagize amafoto ndi bashize mu montage ndi ngo ndi mu myumbati ranva ndihorera ubona aho bagize ivyo sivyo ubu bangize ibintu byinshi baposta ngo ndikumbwa BEL CHRIS ngo bamugize imbwa bamugize impene bamugize akayabo baguhinduye kandi ivyo bintu barabigira ama montage ndabona no ku bantu baba president bakomakomeye mu East Africa canke abantu bategetse kubera iki barabona umuntu ko ari umuntu agize afise afasha societe ego canke ari umuntu ari populaire cyane n'umustar ari celebre cyane ari celebre umuntu amubyaza umusaruro kandi ari trying gusumvya abandi none uhuye n'umuntu nk'uyu yakugira ivyo bintu niki wo mugirira BEL CHRIS Jana chefse no mugirira atari mana yonyene bro ketse kumbwira ati ivyo wagize si fresh agusavye amahera akubwira ati burya nabigize kugira ngo umpa amahera ndakubwira ikintu kimwe hari abantu benshi baje ngaha taxi n'amataxi bava za Carama za Gatunguru za hehe baje kuraba ko nafuye abantu benshi sana baje kukiriyo uno gushika baraja turabe vya vrai apfuye cyane bakasanga umutipe ameze fresh ukacusanga hari abantu bariko baradepansa mu masami kwasami bagenda mu mafamily yanje babaza bagenda mu bajama banje bose babaza kugira bamenye truth abantu ubu uri urabadekonera kuko ni inyungu zawe udugije page yawe mugaha abandi bantu hataka amamiliyoni kwera umuntu yapfuye uriko urabatakariza umwanya jewe ndi umuntu ari celebre ndafise abafana banje ndafise umuvyeyi wanje ndafise inshuti zanje ndafise family abo bose n'abantu baba bashaka kumenya uko meze time by time bisigo kibumvise ikintu nk'icyo n'ikintu kibaca umutima hari umuntu yobanyanka muga ageze kuri dogere y'urufu akavuga ati atujya muntu vroma kweri kweri ntiyabya bikwiye kwapfa umashaka kwanka kandi azi icumariye ariko vyaragufashije kumenya abansi nabeza ni fresh waramaze waramenya abagukunda n'abatagukunda BEL CHRIS kandi bose ni fresh bose ni bon ofete ari ikintu kigisha ibintu byinshi kandi kinaco ntubabare ngo BEL CHRIS yapfuye ahubwo babara apwenda mu mari iki kabisa kuri TV online ikurikiranwa cyane ukabuza ati BEL CHRIS namukora iki atoja mu kiganiro cyane muganda afise guposta inkuru yiwe aha ndafise aso indirimbo kuyiposta aha kuri page yanje kuyiposta aha ati none haje ko yarapfuye ntaramuposta est-ce noshimiwe gute no nina posta urufu rwiwe gusa noshimiwe gute kweke no muposta hakiri kare twige gukora iciza umuntu akiri muzima sivyo mbere ivyo byohera je kunkorera iciza ejo nkazogushimira cyane naho ntugushimira muga nkabibona tu ni fresh pako uzogenda kukinkorera ntakiri muzima rero abantu twige gukorera iciza umuntu tukiri muzima kuko aha twe ku isi wara twaravutse turiko turabaho hasigaye urupfu nta kindi gisigaye of course hati zosiga vyose bere shini mufise mundu uzosiga je nimba fest gang nzoyisiga birimwo nzosiga bizotwara abandi bizogumana abandi avyumva bisigura iki twige gukora neza tukiri bazima
yep Chris rero birashitse Imana irakutwatse uragiye yep wewe bazaye ko kumaze kuyiwawe binyuze bize bifuza ko ribanda bazotwara senderi yawe yani nifuza ko umuntu anturira ndake sinigwanda n'abago ne koma navyo sari yari mwaje muzompamba muri fest gang hejuru ndake rero bifuza ko ari ndazotwara senderi yawe Gabriel Chris izona zabi bazi impamvu n'abantu nubaha kandi nkunda sivyo kandi abantu bagwana muziki w'Uburundi nifuza ko Fizo Sadbi na Lolilo ego nipo bo batatu ego kuko je rero umuntu yakuze fana kandi bazi kiyagiye kuba sometime Fizo wasanga ari mu video ya Lolilo bakorana kenshi kinini na Sadbi n'umuntu bako no munyakanyosha wacu fresh kandi ari mu bantu bagwanira umuziki cyane rero abo bantu batatu ndifuza ko waba ari kusanduku ryanje kubera ko ni byiza hajya iyo ugize makayaje abadofe bakaba abantu b'inshuti zawe bo hafi yene naho ushikirwa n'ikibazo rero ni byiza ko babantu wewe ukunda ari bo boza hafi rero cyo nabivuze ko yakunda bakunda kandi ari abantu nubaha rero babikoze ibyo bari byiza byo tanga honere nziza kandi bafite isanduku yanje ngo bati waririmba neza natwe twari uko nuko turaguhezagiye naho niyo ugiye mu nimba ari mu ijuru uzogumuri ya jeno jya mukuzimu uzogumuririmba fresh ukagenda mwijuru hamugahura n'umukama akubwira ati byo wakoze ni fresh ati bana fresh wewe gumuririmba bakampezagira dore mwijuru bara kuzoguma bana nyiririmba na fresh jeno nzora gospel like azicyane na Yesu ndagufana fana Yesu urankunda je umwana umwana nico mwana wawe nige ntawe nari naratawe urakunda dawe Yesu avuga ati Yesu araho yaravuga ati nico mwana wawe urakunda dawe nige Yesu Imana yo ku ruhande yari mu ntebe bro ndahevye nikiganira safi bro Indirimbo yitwa canke by BEL CHRIS first rapper niko indirimbo yitwa Beshi gusa ni just ubusa butandatu n'ibiharuri by'imbere sindabivuga nkuko aba video vixen bararishwe place yararishwe ibikoresho byose byararishwe cameraman yararishwe aba video vixen bose bagiye mu taxi baza mu taxi bose bararishwe fresh gusa abarundi ngene ukazama mu nakara bangu indirimbo ngo ibuziki no cyenda kudubiza utakirgira gatatu nuko ntazo icyo rusigura umusore wacu mukunda cyane kandi umusore mukunda cyane umuntu w'abantu ni BEL CHRIS akubwira ati ibintu byose bimeze neza cyane akubwira ati umunsi w'amaziko yiwe arifuza ko Fizo nasanduka zozatwaye isanduku yiwe kandi umuhungu yambarira amahera menshi cyane urabona n'ikirato yambaye ko atari cyo ngaha gusa akubwira ati ko na clip yiwe yakozwe n'umudirector ajava mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika byose niwe yamurihiye ariko ikibazo cya BEL CHRIS akamara kameza aka sida antuka urabona ko atari zadari tezami sense menshi bro gusa je sometimes nkuze kuvuga amabaye kubera sishaka kuguma nyene ndi muri vya bindi ukuri barakuzi ntawo do competa ya unique nijeje of course barabivuga kenshi je basi ubaza ngo nje competa je nshobora kwambara ikintu cyaba kirimo imodoka cyaba kirimo quartier gusa hapana vitsi ariko marke X ni muri mama bana neza